ubumenyi buke utuma hari vyinshi bikorwa mu buryo butabereye nk'uko bivugwa n'abahinga mu kuvanga imiziki nka Urukundo Davi benshi bazi nka DJ Daddy hamwe na Cimpaye Philbert benshi bazi nka DJ Philbite, aho bamenyesha ko ishure ryigisha kuvanga imiziki hano mu gihugu c'u Burundi atari hari ariko rikenewe cane. Nta shure exactement rihari, abavyiga benshi nk'uko twe twabitanguye kera, twebwe twabitanguye twigira kuko na internet yari hari ico gihe nka YouTube, ushobora kuronka amatutoriel ukurikirana ibintu kuno bikorwa, urumva wategetswe kuronka umuntu ajino ukaronka chance yo kumwigirako akaza nko kuri studio akakwigisha ukuntu gikora canke kiriya. En gros nta shure rihari, turawishinga yuko iryo shure ryoboneka ngaha rikigisha abajene kuko nabonye hari abajene benshi ariko nkuko nabivuze bigira kuri internet no munsi ku matutoriel no mu migambi mfise umugambi wo kurikrea. Ntaryo uziga wese n'umuntu yagiye aravyiga à gauche à droite, nta shure rihari ry'ubu DJ hano mu Burundi. Rirakenewe cyane, rirakenewe kubera yuko nibaza hari iyo kuriga wenyene utarenze guca kw'ishuri ni processus ndende yo kwiga, mugabo uciye kw'ishuri ni ibintu biba biteguwe, ni ibintu biba bipanze neza biri professionnel, urumva bica binyaruka mu kwiga. Aba bahinga bongeye bahamagarira abasaza bakorana umwuga umwe kurondera ubumenyi bukwiye agiye hatandukanye. Kwiga imisi yose bifise ico bisumba kuko ukora muri ico kintu uno musi si ibintu dukora nkuko vyari muri les années 80 aho wasanga ibintu biri limité, kera ntibakoresha technology, ariko uno musi udashoboye kwiga perfection ivyo bintu kwanza wegere umuntu abizi ukiga uko burya bariko barakwigisha naho nyene urahigira ibintu vyinshi. Nimba bashaka guha agaciro akazi bakora zoba ngombwa yuko aho kazi bakametriza, bisigura yuko utegerezwa kumenya kujya ko umurimyi abazi ati telle saison turatera turimbura, nawe nk'umu DJ uteza kumenya ati mu kazi kiwanje ka misi yose nteza kugakora uku, ntegeza kugatwara muri no way kugira ngo nshobore gutera imbere. So byiza no gukunda ivyo ukora hamuka ukagerageza kuguma wongera ubumenyi buri gihe, ni wicare ngo nubwo ubizi onaje aho ngeze no munsi sishobora kuja ngamvuge ngo ndabizi vyose, ariko aho ngeze level ngeze ko ni nziza, ariko nguma nongereza buri gihe, nguma ndiko ndagira recherche, nguma ndiko ndabaza ico natahura kuba bizi kuba bishoboye, hama nkunguka ubumenyi guca muri yo way. So no bantu n'abandi ko babikora uko, nibaza ko ari yo way yonyine izodushikana ku iterambere rirama mu byo dukora. Ibyo biruko mu gihe benshi mu bakora umwuga bifuza kuzana ishure rishobora kubafasha rigafasha n'abatoyi babo, ariko ibikoresho vy'ico bikorwa bitoroshe kuronka kandi bisaba uburyo butari buke.